Nitwa Nzeyimana Beatrice abanjejwe igisata kijejwe gushinga amashirahamwe muri bikorwa nkaba naserukiye umuyobozi w'ikigwapi nkuko mwabikurikiranye. Ikigwapi cyatunganije iyi nama novuga nti yo kumenyekanisha n'ivyo ico bita mu rurimi rw'igifaransa marché des capitaux et investissement. Novuga nti nikindi gisata turiko turahamagarira abanyamitahe ko bomenya, kuko ni gisata gisanzwe ari gishasha ndetse kitarajaho neza, mugabo ivyiyumviro biriko biraza, integuro irimwo yo gushiraho ico gisata novuga nti c'imitahe, gushinga no kuvuga ni gukora ibikorwa urudandazwa biciye ku isoko ry'imitahe, marché des capitaux, imisoko ry'imitahe. Ego iyi nama rero intumbero yayo niyo kumenyekanisha ico gisata. Novuga nti mu gisata c'abagwizatunga, mu gisata c'urudandazwa, ni gisata kigenda kiratera imbere ku mwanya. Rero iyo hariko haraza ibisata bishasha, ni ngombwa nk'ikigwapi kugira ngo dushobore kumenyesha abagwizatunga bacu ko ivyo bisata navyo biriko birategurwa, bishobora gushika, kugira ngo nabo nivyashika amategeko yose amaze kujaho n'inzego zose zimaze kujaho bashobore gukoresha ico gisata cyo gushinga imitahe muri iyo soko y'imitahe. Igihe iyo soko y'imitahe izo bimaze kujaho neza mu gihugu cacu, irafise akarusho, irafise uburusho butandukanye, kuko ni gisata umuntu ashobora gushingamwo umutahe wiwe akadandaza akunguka kandi atarushe cyane. Akarero batanze bavuze bati umuntu urasanga umwe afise ibutike ngaha, ubundi afise ibutike iruhande yayo n'iruhande yayo, kandi ibyo usanga muri iyi butike nibyo usanga no muri yindi butike nyene. Bisigura ngo abarundi ntibaramenya gushira imitahe mu bisata bitandukanye. Ukuvuga rero ko nk'ico ari gisata gishasha kije, turahamagarira abarundi aho kugira ngo bagume bakora ivyo abandi bariko barakora, kumbure vyunguka buke buke, bijukire no ko n'ivyo bisata bishasha biriko biraza, kuko mu bindi bihugu ivyo bisata biriho kandi birateza imbere abanyamitahe bashira imitahe yabo muri ivyo bisata. Icambere abanovuga nti abariko bariyumvira kugwiza imitahe canke abo bavuga ko ari amashirahamwe akiri mato bomenya bifise akarusho, kuko nuko iyo soko y'imitahe ihuriramwo abadandaza imitahe n'abagura imitahe. Ukuvuga rero ngo ufise umutahe, umugambi wawe uteguye neza kandi ubona ko ushobora kunguka, ahubwo ucuja kuri ya soko y'imitahe ugasaba umutahe ukoresha muri ivyo bikorwa vyawe, hanyuma gutyo ukoroherwa nawe muri wa mugambi wawe ukiri mutoyi, ugashobora kuwukora ugatera imbere gusumba. Turi mu miryango itandukanye y'akarere, novuga nti turiko turinjira mu isoko rusange. Dutegerezwa rero kwitegurira guhiganwa no guhangana n'abo bandi bagwizatunga bo mu bihugu dusangiye akarere.